turasangiye ugira umwe iki iyi bayita gute Berry nectar bayita gute Berry nectar Berry nectar La corito. Vous savez que quelqu'un chez nous a voté toute la vie de ta mère. Ne, ça n'a pas na corino chez wanje. Mufuni kwenda utaye. Ungagute. Ungagute. Bandira hingene giro. Ugira ungagute. Ingatra. Abahungu bakuze. Kotomera. Ega dakwereke jewe. Dakwereke jewe. Karimwo fraise. Ngiyi fraise. Karimwo fraise. Ingwarem. Kubera bayishije. Na peshirega yanywe. Peshiwe nwanwa iwawe. Why mad? Ma, ndakumwisha je? Mira, mira, 1, 2, 3. Mira rero, mira. Mira. Kandi. Nubona ko basigaye kamwe. Ira basigaye kamwe. Ego urahejeje ucuheza. Gira 1, 2, 3. Turakwa amata. Peshi iraba peshi. Kandi. Peshi iraba arabagira amata. Yamuye duke. Tumwongera. 1, 2, 3. Bravo mon bébé. Regarde. Tada! Ladies and gentlemen, wow. There's something about this girl, man. From around my head. Every time I hold back your feelings, you just insane. But when I finally found the words to say, hi very much. Nizere ko meze neza. Nibaza ko abantu benshi maze iminsi muko bimvira basha uziyasaze bino bintu bya forever yinjiyemwo. Yeah. Nasaze no kurondera amahera. I was one of you. Nari umwe muri mwebwe yimvira ko ari scam. Mais je me trompais. Comme la plupart yamwe mwese myumvira ko ari business ya pyramide. Kora ko sembwaro nk'umuntu anyicarika akansigurira ama opportunity arimwo. Akansigurira aussi ko ari business iri rentable aussi. Umuntu ashaka gukora même pour l'avenir. Kugira tegura avenir yewe. So, jewe imbere ko ninjira nka business nari consommateur w'ama produits ya Forever. Nibaza ko muri benshi munayakoresha, ndazi ko muri benshi mukoresha aloe vera gel mu kugira detox, koza mu nda, mu kwikingira ama infection, kwivurisha no n'ibindi byinshi mumaze kumva canke kubona bya aloe vera gel. Ni benshi mukoresha Colgate ya Bright, ni benshi mukoresha deodorant ya Aloe Eva Shield. Nanje yemeze hamwebwe. Après niho umuntu yampamagaye aranyicarika. Niyarazi no nibaze ko nari namushoreye amarabiro gusa yo kumunwa. Mais ntiyarabizi ko ndi consommateur w'ama produits arenga 3 quand même ya Forever. Niho yandondeye arantigita pe arandondera mugabo ndavuga ati umuntu ko ndondera ngira ngarankeneye bisi yayo. Ndamu umwanya turaganira aransigurira business. Nayitwenze kubera ko iyo periode nariko nkora ibintu byinshi bisaba amafaranga byinshi vraiment kandi bisaba nyina amahera ko niso pape
donc sinashobora kuinvesta mu kindi kintu nabanje guheza ivyo bintu vya mbere. Mugaragara bamenyeshe ko ahejeje kubinsigura namubwiye atumbwiza Janure bimwe ejo mu gitondo ndazanya amahera ninjira parce que hari ama opportunité bataraza, ama opportunité ubizi ko nkinjira no munsi je vais gagner plus kurusha uzo kwinjira ejo mu gitondo. Ninjire ku kwezi uzoganya kurusha uzo kwinjira mu kwezi kuza. Ewi sindikijuju kugira ngo ninjire muri business y'ubusuma y'ububeshi, sindikijuju kugira ngo ninjire mu bintu mbona bizompombesha, alors que hari abantu benshi mbona aba mama aba papa batembere kuri iyo business. Deja business imaze imyaka 40 na iriko irakora itarahagarara. Ifise licence yo gukora muri plus de 260 pays, ikaba ikiri fonctionner. Et puis moi n'ubwenge bwanje bwinshi niyumvira ko iyo business yoba ari wesco. First of all ama produit meza ari bio, ari naturel, organic 100%. Hama abantu baravuga ngo abantu baravuga ngo no wesco bakora ko hari amafaranga banza gutanga mu kwinjira. Quand même. Ni business yihora utangura kwagusa. Ni business yihora utanguza 0 francs. Par contre, ini business utanguza amahera muri moins de 3 millions. Je me suis dit igihe ninjira bwatsi ibyo babimbwire mbere ko nugurura rya salon yanje y'inzara. Nari guhera kuri Forever hama nkugurura salon après. Kubera ko d'abord ninjiye ku mafaranga utanguza amafaranga makeya. Hanyuma ukayagaruza parce que uracuruza ama produit arasohoka neza cyane gose. Ja produit naranguye nibaza ko nsigaranye 1/4 arasohoka bien, sigura ngo urunguka. Hanyuma unazanye no membre wundi ugashobora kumukonvera kinja nawe gucuruza gukora iyo business abanyanuka mungukako. Hama le plus important nuko wunguka kugira amagara meza, kugira gasura keza, kugira amagara mu mubiri meza no kugira amagara financièrement meza. Biraryoshe gose gukenera ikintu kaciyofra. Alors abantu bababwiye ngo nuwesco ngo narabikoze ngo birahomba mushaka Amerika gukwesha abandi bantu ntivyanse kora ari uwesco ntivyanse kora ari scam niwe byananiye gukora. Kandi we cannot blame you. Mu ntango byari bigoye parce que gutahuza umuntu kwiyoza munda ubucafu kwivurisha nakoresheje ibi gukoresha ama compléments alimentaires umurundi byari bigoye. Donc mwarahombye vraiment, on est désolé pour vous. Mugabo murashaka kugaruka parce que byaroroshe abantu abaragura ama produits vyoroshe barabitahura vyoroshe bakaza bagakora. Donc arrêtez de tromper les gens mubagira ngo nuwesco ngo niki ngo nubeshi ngo ni scam ngo ni pyramide ya hesho gukora ukarenga umuntu yakwinjije. Muri Forever umuntu yakwinjije urashaka uri umukozi mwiza, uri umukozi nyine w'umutigisi, urashaka gukora ukamurengana kandi ariwe yakwinjije. Mema pyramide suko bigenda, pyramide ugumuri musi wo muntu yakwinjije gushika Forever and ever. So ku muntu wese ari intéressé no gukora business andondere kuri numero, it's not my personal number actually. Nimuzonyandikira mumbwira ibindi bintu, unyandikira umbwira ukuntu wonshorera ama produit ya Forever, ukuntu wokwinjira muri business ya Forever. Apana kumbaza ibindi bintu. Sivyo kwa ko si numero yanje nkoresha yi personnel. Anyways, n'abantu barabambaza baharabanyandikira ntabazi ba. Merci d'abord kuba munyizera mukambaza ikintu mwoshaka gukora ama business mwoshaka gutanguza. Mugabo ndamenyesha ko des fois hari gihimbura amayidinda bahaye gukora ama business. Mugabo this is a good opportunity for you guys. The business international ushaka kwikora uri mu Rwanda, Kenya, Uganda, Belgique, muri États-Unis, Canada, partout tu es. Ushaka kwikora business. Rero just come. Mutibagira kunshorera ama produit ku bantu mwumva mudashaka gukora business, mwashaka kugura ama produit mukitaho mukagira amagara meza, mukagabanya ama stress, mukakompanya ama ifungurwa mufungura mu gufata ama compléments alimentaires, mu gukoresha Colgate nziza iri bio, deodorant yo mukwaha iteza.
la beroge yo korosha iminwa yo mwijoro kandi akakoreye gafite n'utundi tuntu gakora tubabwira nonse umwanya pesha ngo cyanda bereke ngo ndabereke ibyo niyo nkoresha nyugururira pesha iyi actually mwakwiye kuyigura vraiment ntizimvye igugwa 45000 uyiguriye mu FBO mu gwiguze mu alimentation igugwa mu 60000 donc va ko c'est mieux ko uyinshorera je kwa ibizimbutse iyi nayiguze depuis février je pense bushikisa ntirahera donc mu mahera nto byataye hama pesha shaka ndabereke iye hindi okay iyi ni complément alimentaire yitwa Forever Garlic Team ni complément alimentaire yitwa Royal Jelly iyi nayo ni nziza cyane igabanya stress ira produce collagène mu maso kagira gasura kakiri gato kabana bato kandi uri umwana nka jewe n'izindi nyinshi ndazibereka buhoro and iyi ni produit nziza cyane gose nibaza ko benshi murayizi hamwe na niga aloe vera gel nako niga aloe vera gel ni produit nziza gose zigira detox mu mubiri. On sait pas ce qu'on mange en fait. Tu regardes ça bwinshi regarde amashano mais quand tu bois ça niga aloe vera gel je te jure ubucafu bwose ubusiga hariya hepfo. Salut, ça va? And si ushaka gutakaza ibiro kugabanura umuvyibuho je te propose programme yitwa Fit 15 canke C9. Fit 15 ni programme ufata pendant 15 jours. Ce jour urabona gose ama changement hama C9 ni programme ufata mu minsi 9. Nimba ushaka ku vérifier si c'est vrai ama témoignage abantu bayifashe. Yeah, it's true. Ndabwiye ko ama produit amwe narakoresheje sinoza ngaha n'abantu baje 1000 bankurikira ngo nze kubabesha vraiment. Oya kame murabizi ko ibyo kubesha si ibintu byanje. Si je viens ici et prendre une vidéo nuko ari produit nizere zizobafasha kubera ko nanje nazikoresheje zimwe izindi ndiko ndazishorera nguma nkuramwe kugira ngo mbanze nihereko parce que batubwira ngo use your products and then share them. Alors les amis, this karakanya gatoya na kanje keza ko kubaganiriza about this opportunity ndabarindiriye ukore business sivyo none. Je vous aime. Ladies and gentlemen, wow. There's something about this girl, man. From around my head. Every time I hold back your feelings, you just insane.